abakunzi b'ibiganiro byacu, abakunzi mudukurikirana muva mu mihingo yose, muri agatondo ndabagiye ni mwaramutse bwakeye mwiriwe bivanye n'akarere mutumbereyemo. Rero uno munsi turi mu Carama tuje gutemberera twumvise amakuru yuko Ihuriro TV bari muri urupangu urunyene mubona ngaha bari muri shooting. Rero uno munsi tubabatembeye nk'Amayagwa TV tubaramutse tubabaze ukuntu ibintu biriko biragenda. Mwibuke yuko Ihuriro TV ni mu televiziyo ya mbere ariko arabikora neza muri industry y'u Burundi. Rero reka tubashikire tuvugane nabo tuyage nabo tuvuge ni tubabaze idonido y'ibikorwa byabo ukuntu biko biragenda. Cameraman ngo ducomoke. Yes, abakunzi b'Amayagwa TV, abakunzi b'ibiganiro byacu nkuko twababwiye uno munsi twatembereye timu ya Ihuriro TV. Ihuriro TV ni mateleviziyo akora neza cyane, ni imwe mu zambere ziko zirabikora neza cyane. Uno munsi rero twashimye kubagendera tuvuga ni eka tubereke ibintu bakunda kwirigwamo kenshi, ibintu batuma abarundi banezerwa. Uno munsi twagendere rero n'umwe mu bagize Ihuriro TV, nawe nyene asanzwe abikora neza azi ku izina rya Jojo. Reka tumuramutse gose. Turabaramukije. Amakuru y'imisi. Tumeze neza. Muri iyi minsi Ihuriro TV nimuko muravyorosha. Ihuriro TV ahantu hose turenganye tumva Ihuriro TV. Nakaye kabanga mukunda gukoresha. Ihuriro TV akabanga dukoresha no gukora cyane no kugira dushimisha abafana bacu kuko ntibigera nabo batugwisha. Jewe mvuze ni Ihuriro TV ntimujya gahale kubera Ihuriro TV n'amateleviziyo ariko arabikora neza kuvyerekeye amakomedi, kuvyerekeye n'amafilme. Burya Ihuriro TV mumaze imyaka ingana? Ihuriro TV uyu mwaka kugira wa gatanu tuko turakora. Ihuriro TV musanze burya mukora ibintu by'amafilme n'amakomedi gusa, nta bintu by'ibiganiro mushiramo? Vuba niho baherutse kujana ibintu by'ibiganiro ariko mu bisanzwe baradukora amakomedi gusa n'amafilme. Jojo kandi akubwire ni courage kubera ibintu muko murerekana. Je nashimye yuko nza kuvugana namwe kugira supporting ibintu byanyu, ni ibintu bibereye ijisho gose. Rero Ihuriro TV musanze muri timu y'abantu bangaha? Ihuriro TV turi abantu benshi cyane kuko ubu dufise navuga ko ari nka parti zibiri. Turafise abana two turaforoma ba academy n'abandi bakinyene musanzwe mubona. Kuri ubu nyene vraiment simvuga ngo igitegera kingana ku ubonye uzobimba zondi munsi n'abakarikiye bose hamwe kuko nabo ba academy ntegezo kubashiramwe kuko bari mu Ihuriro TV. Nimba atari banga ni zihe mpanuka mukunda kugira kuko turabona murakora uko mubishoboye kose mugatanga ama image asa neza, amasene ameze neza, amasene aryoheye ijisho. Nizihe mpanuka zikunda kuba iyo muriko murategura ibintu nk'ibi? Impanuka za mbere duhura nazo nk'iyo turakina amaseri canke filme turashobora kugenda ahantu tukabasaba location twokiniramo ariko ugasanga barahatwimye canke mu bubare butandukanye ugasanga hariyo nk'abantu tubwira ati nakantu gatoye tugomba dukinire ngaha bakahatwima kandi urumva bo baprofise kuko bari nka publicité. Umva rero nga mu Burundi wacu hari abantu bataratahura ibi bintu byacu kandi vraiment ico no basaba nuko nabo nyene botahura kuko ibi dukina byubaka imitima ya benshi. Utubujije rero ukatwimira location atakintu twononye sinibaza ko ari byiza. Nukuri ibyo bintu byo kuza baratwima ama location babihebe kuko si byiza kuko ndibaza ko ataco twonona. Ufise ibibanza murantunga gato abantu mufise ibibanza bisa neza mushobora gutiza abantu, mushobora gutiza nk'abakinyi b'Ihuriro TV, murashobora kubidufasha mukabiduha tukahakinira na kimwe tugiye konona. Uyo ni Jojo ariko arabivuga. Rero ku bantu bafise amakampuni, hari amakampuni menshi nga mu Burundi ariko turiko turabona amadiri aca muri Ihuriro TV menshi urumva
ni kuvuga ni abantu bakeneye ibintu by'amapublicité. Wowe wibaza ko ari iki gituma bataduha ayo madiri mu Ihuriro TV? Ariko jewe ndabishaka gose ko ari amakampani menshi nga mu Burundi. Televiziyo yacu Ihuriro TV nuvuga yacu kubera ni televiziyo yo mu Burundi, je ndi umurundi afite mvuze yacu si kuvuga je ndi mu Ihuriro TV, niko mvuga yuko kubera ndi umurundi urumva na televiziyo ni y'abarundi Ihuriro TV. Rero jewe shaka kumenya ni giki gituma aya makampani adashobora kuduha amadiri mu Ihuriro TV, kandi ni televiziyo ikora bikora neza. Hama tuce tongere dusabe amakampani atandukanye, amasosiyete privé, amasosiyete ya leta ashobore kuduha amadiri muri tushobore kwerekana amapublicité yabo muri Ihuriro TV. Umbajije ikibazo cyiza cyane, nanje hari igihe bimbabaza. Bashaka gusanga kampani runaka ishaka yuko umenyekanisha ibikorwa byiwe cyangwa ibidandazwa byiwe, akaca agenda agatora umuntu dufate nko muri famille wabo cyangwa umuntu batoraguye atazi bya publicité ngo bija hehe ngo bimeze uku ngo publicité bayigira uku, ugasanga umuntu akagira publicité z'uburofa ata na experience yabishizemo, kacu usanga bamuhaye amamiliyoni n'amamiliyoni. Ariko ugasanga twebwe twama tumenyekanisha ibidandazwa kandi twebwe tubishoboye kuko niko kazi kacu twiyemeje, ugasanga baratwimya amadiri. Nukuri turabasabye abantu mufise amakampuni natwe brema murabe muze mutugomwe, kandi ndazi yuko mutazokwicuza. Ndibaze yuko hariyo abantu tumaze kugira amapublicité batari bake, ndibaze baramaze kubona yuko nukuri tubikora neza kandi bararonse abakiriya nkuko kurugezo bavyifuzako. Cyangwa ugasanga uragiye gupatana publicité runaka, umubose wamucira amahera dufate basi naho yaba 5 akaca koma induru ayo mahera yose iki, kandi natwe urazi yuko ukotesha kamera mikrofoni sinza ama déplacement ibintu byo nga mu Burundi kari hatari bizimvye, ariko wamubwira amahera urumva nka 5 sana n'amahera make cyane kuri publicité kacu usanga arakomye induru. Ariko ikitubabaza rero akaca atora nk'umuntu w'iwabo cyangwa umuntu apfuye gutoragura mu ibarabara akashamo amamiliyoni n'amamiliyoni. Urumva yuko natwe agateka kacu bataba bakaduhaye nk'abakinyi ba filme vraiment, kandi dusanzwe tubikora neza bazi ko ibintu tubidepansamo natwe amahera menshi. Nukuri barabe badusupportinge kuko batadusupportinze ntacyo twaba turakora. Yes, abakunzi w'Amayagwa TV mwari kumwe na Viviera Familia kuri micro, uri impande yanje ni Jojo wa Ihuriro TV. Rero twagira dutumire abantu bafite amakampani privé, amakampani ya leta, amakampani atandukanye, navuga ama-association, nimuzane ibikorwa vyanyu, muzane ibikorwa vyanyu. Ihuriro TV irabikeneye, irakeneye kubishikana kure. Tuyage muyage ni Ihuriro TV, apana tuyage na jewe, muyage ni Ihuriro TV kugira mushobore kuba amadiri ibikorwa bibandanye bimera neza, ibikorwa vyanyu vya makampani yanyu ashike kure. Sinorinda mvuga amazina ya makampani yanyu, amakampani ari mu Burundi ni menshi. Rero turi kumwe na Jojo wa Ihuriro TV, reka tumushimire cyane. Merci beaucoup namwe kunyumvira ko no kubutumire bwanyu. Akajambo shikiriza abakunzi b'Amayagwa TV. Abakunzi b'Amayagwa TV nuko mwagenda kuri channel y'Amayagwa mukagira s'abonner, share na partage na comment zanyu turazikeneye, mutibagira no kuja kuri Jojo Ihuriro mubandanye mushigikira. Merci beaucoup. Yes, abakunzi b'Amayagwa TV yari Viviera Familia kuri micro na Amayagwa TV, mubandanye mugira s'abonner kuri Amayagwa TV. Tubashimire cyane. Ciao ciao.